ni no mu producteur anyotewe basi kubona yagupushinze yakoze igikorwa kigashika kure kandi ari vida ibyo afise byose akabikora ukumva hari gihe wo je ndamubwira nti indirimbo vraiment nova twoyirekura numva mengira kwiye akaca kubwira ngo je sinumva ibintu noshiramwo mugabo ndumva yuko bigihari ibintu je numva noshiramwo numva menga uwo mumanye nkaja kurondera ego tuja muri studio indirimbo twe muzo bandanya mukorana ko ari bo wahisemo kandi ushaka nubu bagukoreye indi ndirimbo atari gihindutse nibo tuzobana yadukorana kubera ko Nergy ni umuproducteur insatisfaisant. He is more than a producer. Utigute. Nergy ni wa umuproducteur apart yo kuba umuproducteur wanje. Ni kuvuga dufitaniye n'ubundi bucuti. Mwari muzinanye kuva. Oya twamenyanye ari umuproducteur ari n'umuririmbyi kuko imbere y'uwo hari abandi baproducteur twakorana. Yego. Ni kuvuga ingene insatisfaisant ni gute. Nergy Salut guys, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana uko natwe dushima muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe n'umutumire atari rya mbere tumufise ngaho iwacu, atari rya mbere mumubonye, Christian Niyonshuti. Ego urashaka kuramutsa abantu banje? Ndabaramukije abakunzi ba BI. Ni Christian Niyonshuti comme yabivuze. Murakoze kumwanya mugira mu duhereze mudukurikirane daziko hataburi ico Imana ikora ku buzima bwanyu. Christian Niyonshuti n'umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Twarigeze gukorana mu minsi heze yasohoye indirimbo Connection no musi naho twamugarukanye. Sitamugarukanye kuri Connection umunsi ndavugarukanye kuri Nigwawe. Afite indirimbo nshasha imaze imisi 13 ku rubuga rwa YouTube. Hanyuma donc nibaza ko no kuyandi ma platform iriko nyene usanzwe ukoresha amakuru y'imisi yavuga ko tuvuga ivyo bindi urameze neza. Jemeze neza cyane nk'ifiri mu mazi. Ifiri mu mazi bimeze gute? Biri muri terrain yayo biri mu kibanza cayo yagenewe kubamwo. Nawe ni muri terrain yawe bimeze neza. Bimeze neza cyane. Mashuri biraza bigenda neza. Imana irahezagira nkabona biko biragenda neza cyane. Ageze ntaragera guhera naho amashuri bavuga ngo ntahera ndiko ndahegeza imbere ngira mpeze back ego ndi mu kane rero uyu mwaka kandi wambwiye ko wiga imyaka 4 none kugira wiga imyaka 4 mbega twibutse uri muri systeme y'abarundi canke wiga muri bac none ko ari imyaka 3 ariko ni faculty nshasha mu Burundi ya Land Administration and Cartography bigisha rero imyaka 4 ego. Okay, none nk'ubu kuri no wambwiye ko wiga muri iki mucankuzo wiga mucankuzo ubigenza gute kugira ngo buri ngahi Bujumbura indirimbo wayikoreye yino antoka indirimbo yakorewe Bujumbura ubigenza gute kugira ngo ushobore kubifatanya n'amashuri nturi muri terrain wiga mu bigenda gute? Bon ikintu cyose bisaba kwiprogram bivana n'ingene wa setting your mind bivana kandi n'ingene uzi kwiprograma ukamenya uti ikintu cyose kirafise umwanya wacu hari umwanya wo kwiga hari umwanya mbandi kwishuri hari umwanya w'ibindi umwanya ndi mu mbandi muri ibyo bindi nyene ibyo nibyo ushoboye kumenya hariho n'ibindi nkora inyuma y'ivyo kandi ikintu cyose umwanya wacu ugeze dafise ama principe nyamukuru yanje niyo yo kumenya kwiprograma irimo ubuzima byose ndazi ko ntegerezwa gusenga Imana principe ikurikira ndanka umuntu atakaza umwanya ndanka umuntu akoresha umwanya nabi ni kuvuga kumva yuko hari umwanya wawe utakara ntibikunda ntigira bigushikira ukicara atakintu na kimwe kurakora ukavuga uti reka nicare nduhuke ndavyibutse ko maze même quelques secondes atakintu ndiko ndakora nivumbura ndaraba hari ibitabo nosoma hari ibitwuno nanje noshobora kwandika ndashobora kwiyumvira ati none yasha nta kantu kozofasha isi noshobora kwiyumvira nkaca ndakiyumvira nkavuga ati reka umubiri wawe niwe yumvira yuko wowe uruhisha genre umubiri wawe ntukeneye hopo na gatoya namandushe vraiment na
none byumva donc umva utaburi kuri sesagura none cyane nagira ngo ifoko haba Ni ndabizi ukireserva et si la mort vient hariho ibintu nategereje gutanga ntatanze niba urupfu rwanyenze ruza naho wobugize naho worarurakora urumva hari igihe hari ikintu kizoba kibuze mu byo uzobushaka alors je ne ménage aucun effort kugira ngo nubwo goze ruze jewe responsabilité zanje nazikoze. Okay. Ni gwawe n'indirimbo shasha nko nako ndabivuga indirimbo himbaza Imana yo kuhimbaza Imana nibaza kubera iki wahisemo kuyiririmba no kugira live clip video yayo. Okay. Nibaza ko même si ari indirimbo yo guhimbaza no gutazira Imana turakeneye innovation, turakeneye creativité, turakeneye kutaguma duhereza abantu ibintu bisa kwa kundi nyene. Tumenyereye voilà, tumenyereye rero indirimbo usanga ari mu ma different locations tujaha tukajariya ariko iyi nashimye yuko iyo ba live kubera ko ni indirimbo yo guhimbaza no gutazira Imana turirimbana n'ishengero ishengero ryategezwa kuba présent je nanje mba nta kuntu byokunda ko ryashengero muribona naritebe rikava muri kino kibanza rikaja mu kindi bitegezwa kuba live nyene. Okay. Iyo muri ko muragira ama clip nkajya biraboneka yuko abakristo baba bazi iyo ndirimbo mbega iyo ndirimbo murafata umwanya mukayibigisha mwabagirishije repetition ko babivugira bigenda gute kugira ngo mukore ijya clip nka kujya kandi en même temps mugire na record. Okay, hariho inzira zitatu bishobora gukorwamo. Ya mbere urashobora gutuma ko abantu wifuza ko bazogaragara muri kuri video ukabigisha indirimbo mugakora na repetition. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri urashobora kuvuga uti reka nze gukaya groupe hama numira umuntu wese yoba yifuza kuzoparticipa muri iyo video shooting video ndaba rungikire voice ndiko ndaririmba ndirimbo shaka ko tuzogira ukagira groupe WhatsApp ego hamkabarungikira bakabarungikira uri kurayiririmba hama bakaca bagira umwete nabo wo kuyiga cyangwa kavuga uti ndumva ko indirimbo yanje iri mu bwoko bw'indirimbo zitagoye kwigisha abantu bakayifata byoroshe tinzobigishiriza kuri podium à part y'aba bakers bona ba musiciens bategeza kuba bayizi mu mwarakoze repetition tikwi urumva kuko bumva ari live nta mwanya wo kujya gukosorera amakosa y'ama demi-ton ama organe n'ama dièse n'ibiki imbere mu bikosora avant mwebwe aba musiciens n'abafata backing ariko ishengero rashobora kugigishiriza muri kiya kibanza nyene. Okay. We nawe muri izo nzira zitatu wakoresheje inzira iyi? Je nakoresheje ya nyuma narateguye umunsi wo gushutinga video. Hama hari hasanzwe hariho n'igikorane kuri eglise nsanzwe nsengeramo muri Ebenezer Holy Church nsanzwe nderewe n'umuvyeyi Pasteur Elizabeth Ruzovio na Manase. Aho muri ico kibanza nyene hariko harabera igikorane. Okay. Jewe rero n'abamizisyo n'ababekers byari bitworoheye cyane ko abantu basanzwe bahari cyo tubigishirizamwe indirimbo kuri podium nyene. Okay. Inyuma y'amezi atandatu usohoye connection kuri ko wahisemo ko muri uku kwezi ariho woduha iyindi ndirimbo mbega hari y'izindi ziko ziraza canke uzosubira kurindira andi mezi atandatu canke ubundi uzokwiha nk'umwaka? Bon, jewe nari nihaye ihangiro yuko muri uno mwaka ntegeza gusohora indirimbo zibiri. Yego. Ni kuvuga imwe igasohorwa amezi atandatu aheze akacasohorwa iyindi. Hama rero nayisohoye muri kino gihe kugira ngo bice bikunda ko nihereza aya yandi mezi yo gushobora kuyiririmba mu bikorane, gushobora kuyikora promotion umwaka uzohere aca hinjiramwo iyindi. Okay. Abantu mukorana indirimbo no vuga aba producteur harimo NLG harimo NZ mbega amazina yabo hajya ninde? Bon, hariho ukora audio yitwa Eli Nergy on the beat. Hariho ukora ama video ni
NZ canke niruze pictures. Okay. Ego. Nibo mwakoranye no muri connection kubera kutigera uwiyumvira ko Jean nibo muzobandanya mukorana kubera ko ari bo wahisemo kandi ushaka n'ubu bagukoreye indi ndirimbo. Atari gihindutse nibo tuzobana yadukorana kubera ko Nelji ni umuproducteur insatisfaisant. He is more than a producer. Utigute. Nelji ni wa muproducteur apart yo kuba umuproducteur wanje. Ni kuvuga dufitaniye n'ubundi bucuti. Mwari muzinanye kuva. Oya twamenyanye ari umuproducteur ari n'umuririmbyi kuko imbere y'uwo hari abandi baproducteur twakorana. Ego. Ni kuvuga ingene insatisfaisant ni gute. Nelji ni wa muproducteur mpanze repetition n'abamizisi arasacrifia umwanya wiwe akaza muri repetition yanje n'abamizisi n'ababakers nkatanga ama idea ya arrangement yanje nawe gatanga ama idea ya arrangement y'indirimbo ibyo n'abaproducteur ba Kenya bo bikora Jean abikora nk'ivyo yego cyane ni kuvuga ni no muproducteur anyotewe basi kubona yagupushinze yakoze igikorwa kigashika kure kandi ari vida ibyo afise byose akabikora ukumva hari gihe wo je ndamubwira nti indirimbo vraiment numva twoyirekura numva mengira kwiye akaca kubwira ngo je sinumva ibintu noshiramwo mugabo ndumva yuko bigihari ibintu je numva noshiramwo numva menga uwo mumanye nkaja kurondera ego tuja muri studio indirimbo twe yaraheze bivanye n'iki no mu producteur mfise ni kuvuga iki Nelji araza muri repetition abamiziciens bari hajya no arrangeur mwiza agatanga ayo maide aba bakers nimba hari hama correction akagira correction tuja mu ndirimbo tuja muri studio twese tuzi duti mwese azoririmba ibi aha tuzohakatuku nta numwanya muri studio bidotwara kuri tuba twarabihejeje hamayenzi nawe niruze nawe nuko imbere yuko atangura no kunkorera he was my brother ni umugenzi dusengera muri eglise imwe ni kuvuga hariho ubucuti buri deeper gusumba gukorana birenge gukorana kuko wanashima ari mu bantu nanditse indirimbo ndamubwire nti twicare mu mwanya wawe twicare twumvirize indirimbo nanditse akagwereza idati jewe bibanye naho numva music ya gospel mu Burundi igeze canke kwisi ndona menga wotanguriye muri wotangura ugakurikiza kwijya simfise connection ani gwawe gusa ari indirimbo nyinshi zimaze gukogwa ariko yaratanze idaravuga ati jewe kwera ukuntu ndavyumva menga connection yotangura hagakurikira ni gwawe nizokurikira vomera donc usanzwe uzifisa hano zanditse quelque part cyane no gukogwa zaraheze nkizokurikira yarambwiye ati ibivanye na histoire irimo muri no ndirimbo niyo ndirimbo yanje twibira kabanga none kiyo histoire yiyo yitwa vomera ni indirimbo ifise histoire hajya usanga umuntu aja muri eglise akaba yumva ijambo ry'Imana akaba yumva n'indirimbo kandi akumva ko afashijwe ariko ugasanga hariho ingeso runaka yamunaniye guheba cyangwa akaba yumva ama conseil baramwicarika bakamuhanura ku kintu runaka akameremere kiwe kakamwankira akakomana yakamere nyene wewe message yo muri iyo ndirimbo azoba ariyo kugirana ariyo Imana ivomera canke n'uwo muntu ni Imana ivomera kubera ko nimba dutera imbuto dufate ko iryo jambo ry'Imana izo ndirimbo nizo conseil ari imbuto ziko zirategwa ariko zitari ko ziramera zitari ko zirazana ivyamwa c'est-à-dire ko izo mbuto zaguye ahantu humye hakomantaye kugira ngo rero bikunde izo mbuto zibe fruitful nuko aho hantu hategerezwa gutoswa hakajanja donc hagakanya kugira byorohe ko yarambwira ati jewe vraiment no histoire y'iyo ndirimbo niyo ndirimbo yanje ni indirimbo yanje mugabo sincha mvuga ati dukoresha ibishobisho sohori yatangura connection nigwa bivanye n'ingene tubona situation imeze ama difficulté muhura nayo nayahe ho muri ni gwawe nk'ibibazo wagiye urahura navyo mu kwisora mu kwitegura mu kugira kandi uvumenga nta nibihari kubera wowe deje urumva ko deje biba nk'ubu deje ni itarasohokiza yaraheze ibibazo birahari sinobesha ngo nta ma difficulté duhura nayo uti kubera iki ibikorwa byose tuba tuko turakora bikenera uburyo sivyo nta gikorwa na kimwe ukora muri ivyo byose nsanzwe nkora kidakenera uburyo ntabwo ushobora kuja ku mu producteur umubwire ngo
ngo jewe rero ngo ndakubwiye ngo mu izina rya Yesu kandi ndabyizeye ngo nkorera indirimbo nta mahera mfise aje gukubita n'ikofi canke kuja ku muntu mugabo basanzwe bakora ama gospel gusa bajya baproduce oya bose barakora zose ntibari muri gospel gusa barakora n'izindi kumva uprepare répétition urakenera déplacement urakenera ivyo mufungura uwo munsi urakenera déplacement y'abagufasha baking urakenera déplacement y'aba musiciens urumva ivyo byose bisaba uburyo muri studio urakeneye kuriha studio urakeneye kuriha video urakeneye kwambara urakeneye byinshi kandi birumvikana ese ubu wowe wararonse umusponsor wowe ufise umuntu agufasha ubigenza gute cyangwa konta kubikora gute bon ingene ndabikora kubera ko numva ari ikintu kibiragira muri jewe kandi ntahura ko mu byo ntegereza gukora byose inyungu y'ubwami bw'Imana iza imbere ntuma nemera kwiyima kwambara ipantaro nziza nk'abandi cyangwa ishati nziza nk'abandi kugira ngo ca kintu ndagishikeko kandi abitwa nzobishumbushwa umurengera ndabikoze mu bwizigirwa ariko kandi byongeye abo ba producteur nta numwe ndihisha 100% baragerageza uko bashoboye par rapport y'ingene barihisha abandi bakavuga bati nimba abandi bahora bari huko riha 60% novuga nuko ariko kandi hariho nundi muvyeyi ntoreka gushimira Imana bamwita Edi Rose nshimira Imana iyo yahezagiwe ukamubwire nkamusangiza igikorwa ntabwo abura ico nawe akora mu bwami bw'Imana yego ndabimushimira cyane hari n'igihe nyene ubundi umuntu ahizagiye ukavuga ati reka ndaguhereza 10,000 vy'ifanta izindi difficulté duhura nazo ni ubumenyi kote y'ubumenyi hari igihe bishika umuririmbyi agatanga ibintu biri poor ibintu bikenye bivanye n'inyigisho ya ronse wigishijwe n'umuntu afise inyigisho zifise uburemerezi buke birafekta composition uzokora ugasanga ukompoje ibintu biri bikenye canke ukigishwa n'umuntu afise ivyizegwa bitari byo yizeye bitari byo kuri urabona ko mu mayigizo ntibigisha ibintu bimwe bigisha ivyizegwa bitandukanye muri ico gihe birashobora kukwafekta wewe nk'umuririmbyi ugasanga uri kura kompoza ibitari byo jewe rero ikibazo ncangira nuko nzi mu Burundi hariho amashure meza ashobora kwigisha ivyizegwa vyo mw'ijambo ry'Imana ego nk'iyitwa YWAM iri mu Kabezi hariho na BCC n'izindi n'amashuri abayigisha bakira abantu bangana gute bon uwari wese baramwakira cyangwa umwana ukuze wari wese umuhamagaro kumva wo kwiga abakira abaririmbyi cyangwa abantu bari bose n'abandi umuntu wese yumva abikeneye aragenda akiga ikibazo ncangira nuko ayo mashuri ararihisha school fees ariko jewe nk'umuntu yifuza kuyigamwo ariko atagira uburyo numva mfise iyo nyota yo kwiga ijambo ry'Imana ariko kubera ko ayo mashuri nshaka kwigamwo barihisha numva menga umuntu yokenera kumfasha iyo ndihira muri YWAM canke muri BCC iyo bakoze gusumba kunsororera nzera neza ko bavyumviriza bakukunda bakunda ibikorwa byawe n'uwari wese wundi yumva ico wifuza nta muntu yokwanga gufasha umuntu yiga kandi abishoboye ego bon ni ibintu vyiza ufite mbwa nashaka kukubaza imbere ko turangiza ikibazo gisanzwe mbega burya mu novuga ngo mu banyeshengero abantu bakijijwe baragira ishari urashobora baragirira ishari bagenzi babo ishari rirabaho mu bantu bo mu mashengero kandi ntibitanguye ubu nyene ntibitanguye mu Burundi ntibitanguye no masaha ryamyeho kuva kera urabona Yosefu yarigeze kurota inzozi arose inzozi yagiriwe ishari nabo mu nzu iwabo bavukana mu yandi majambo umuntu yiteguye kukugwanya
ntabari kure yawe. Urashobora kuba ufise akazi mu bo mukorana hazoba harimo witeguye kukugwanya kugira ishari. Urashobora kuba uri umuririmbyi mu baririmbyi bagenzi bawe hazoba hariho witeguye kukugira ishari. Urashobora kuba umuvuga butumwa bagenzi bawe no mu muvukana harashobora kuba harimo umwe. Bisanzwe umuntu akwanka, urashobora kuba wari ufise impamvu nyinshi zo gukundwa ariko akakwanka akaronka impamvu imwe ego iyo fatira ko kugira akwanke. N'umuntu agukunda urashobora kuba ufise impamvu nyinshi zotuma akwanka ariko kubera ko urukundo rurengera ivyo byose akumva yo gukunda mbere na ya madefo yawe akagufasha kuyakosora, akagufasha kuyatorera umuti. Icyo kibazo ndakikubajije kugira ndakubaze nk'ubu unsipose yuko birashitse umuntu muratanguriye rimwe kuririmba cyangwa mwaratanguriye rimwe aramenyekanye arabishoboye, urabona ibikorwa byiwe biriko bigenda neza. Nka wowe nk'umuntu sindagufate nk'umuntu akijejwe, umuntu asenga, iyo bigushikiye twese turi abantu, urashobora kwiyumva ko kino neje ibyo wanje bitagenda kubera ikigamana ugasanga uri kuripoza amakestion si wowe bikubayeko. Tu fais quoi genre bice bigenza gute ukora ubikora gute? Kuri jewe uko ndabitahura ntahura yuko intango y'iterambere ryawe ari kunezererwa iterambere ry'abandi. Kugira urukundo no kunezererwa ibikorwa by'abandi ni urufunguruzo ku byawe. Nimba bitokunda yuko ukomera amashi umuntu ari mu bihe byiwe byo guhezagirwa, uwo muhezagiro gutera imbere, uri kurihamagarira nawe umuvumo wo kutazoyakomerwa igihe uzoba uri mu bihe byawe byo kuroranirwa. Kiba bitegura Kristo, nibaza ko atari ikintu utegura ubwira umutima wawe. Hari igihe ngira ngo peut-être shitani zigashiramo ako gatima nyene même si utabikora mugabo kabirashitse karaje nyene ko nyene donc ugasanga uri kuri dodomba cyangwa uri kuravuga uti ugasanga uri kuramera nk'udebukirwa wocu bigenza ko jewe no kuri Ishari mwe n'iryo ntiriranshikira ahubwo Ishari rihora rinshikira. Nanjye si Ishari comme tel, je peux pas dire que c'est une jalousie, non ahubwo ngira ni chagrin, je dirais ainsi. Ni ishavugera ndarihora rimfata nkumva menga noryoherwa cyane kujya kuntu twumva abaririmbyi ba secular profane music bariko baruzuza amastade, bariko bara indirimbo zabo ziko zirapropaja, ugasanga nizo zivuzwa mu mabus, mu ma studio, mu ma radio, mpora numva nyene menga ndanyotewe ko abana b'Imana bafata uburere bwose. Nkumva nyene menga noryoherwa mu ma studio, mu mabus, mu ma cité, mu ma radio, mu ma television hariko haraca inkuru nziza, hariko haravugwa Kristo. Nivyo nyene jewe numva menga niyo jalousie ngira. Ni vyiza cyane mugabo on suppose yuko bibaye nkuko onye nabo bakora nabo ivyo nyumva nabo batazoca baja mwibarabara. Ni nkuko unye dufate on suppose yuko bakitwa bose genre Burundi bwose turakijijwe Braludi cayugara Braludi ni yugara ni yakora amafana gusa ikugara hanyuma abakozi bakorayo imiryango iriyo wumva byoca bigenda gute? Musanzwe nimba Braludi iri hajya canke hariho abatakora ibihwanye no kubahisha canke kuhagura ubwami bw'Imana, ivyo birahari kugira ngo abari mu bwami bw'Imana nabo baronke ico gukora. Twebwe nk'abana b'Imana dufise mission principale imwe, kuvuga ubutumwa, kuvuga inkuru za Yesu Kristo. Kubw'ivyo ntabwo twaje kubwira ubutumwa abantu badakwiriye kubwumva. Ni kuvuga hategezwa ko barizo kote zibiri, hakaba abizeye Imana n'abatizera, hakaba akorera Imana n'abatayikorera. Hama rero bano bantu bakorera Imana barafise mission yabo ni kwafronta bajya abantu batarizera Yesu Kristo mwami n'umukiza, babwire babubahutse yuko Yesu Kristo abakunda, bababwire yuko Yesu Kristo yabapfiriye akabazukira, kandi muri wariho hari amahoro n'umunezero, hariho guhazwa kw'imitima, atahandi hantu bashobora kuronka ubugingo butazoshira atari biciye muri Kristo Yesu honyene, ariyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero kuba Braludi hari, kuba baje batarizera bahari, kuba baje basani bahari, ntibisigura ngo
babivuyemo ubuzima bwabo bwoca buhagarara. Oya, Kristo ntabwo ashobora kubura ingene babeshaho, Imana ntishobora kubura ingene babeshaho, kubera ko natwebwe ubwa mbere nibyo twakora. Nkaje ubwa mbere nari umusani, je vais te montrer ifoto za kera ndi kumwe na Double J turi muri concert, ababizi barabizi. Ndashobora kukwereka ibi si kera cyane jewe, ndashobora kukwereka some of the videos avec collègues mu ma evenement atandukanye. Nkawe usanga mwararimbanye délégué général. Yeah. Ngo kijya gihe yari afise yitwa délégué général, nanje nari mfise iyindi nari mfise. Uravyumva? Okay. None urumva wahindutse mu mwanya muto y'ushabe. Ego cyane ndafise inzi intaye nini ngira ngo nzibashingira birafise iyo byaciye. Ariko when we meet ni bro. Hi. Akambaza none za dread zirihe ukuntu wambara iki urumva akabona ati Yesu Kristo arahindura vraiment. Okay. Muga umuntu ashobora kubandanya muvugana iyo muvuganye mukaguma mukagarda contact nyene. Yes, of course, ntagihagarika ubucuti. Oya, ahubwo ico wewe niba mwahora musangira akayeri ubunya akaguhamagara ntimuje gusangira akayeri ubwo bwo muri abaja makuru. Akayeri urakavugira cyane kuko byaruzi akayeri. Satungo même sujet. Oya, ni juste yuko nzi neza yuko umuntu niyo bishitse umuntu agaheba inzoga naho yoba atakijijwe naho yoba atagize ntagahagarika kunywa inzoga usanga babagenzi yahorana atari babandi nyene mu circuit zirahinduka. Nk'ubunyira ashaka kuvuga nk'umwoguma muri abagenzi dufate nabo mwahora muririmbana indirimbo profane canke mwahora musangira ntimukiri kuri ntimucumva ibintu bimwe murashaka kubandanya muri abagenzi. Ubugenzi burashoboka ntabwo bishobora kuguma à la même dimension. Non, ntibishobora kuguma kuri gwa rugezo ariko nta gwankuru wari uri hagati yanyu. Kandi jewe nk'umukristo ntabwo mpamagarirwa kwankana n'umuntu wari ntegezwa kuba mu bucuti n'umuntu wese, ariko ntegerezwa kwirinda nkaraba yuko umuntu runaka atizera Yesu Kristo umwami n'umukiza nta muhindukirira ngo nje mu byiwe bidahesha Imana icubahiro, ahubwo ndondera ko ari we yo mpindukirira iyi ngeso nziza yo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza kukuntu mbayeho mbeshejweho na Kristo nkumva menga vyo mwandukira nawe urumva. Ariko ntabwo nkuru bari uri hagati yacu. Ni sawa ba urumva birumvikana. Nibaza ko tuca turangiza utuzogaruka uje kudushingira iyo ntahe intahe ingene byagenze kugira ngo ube muri bijya uje muri ibi bindi sibyo none. Mugabo antwenisha kibazo cyanyuma usupoze yuko uramenyekanye urateye imbere cyane gose cyane urageze indirimbo nyinshi uriyumvira kuzokora ibiteramo ndibaza. Ego ibiteramo ndavyiyumvira kandi sikera cyane. Ego niba bishika ukazikwivura kuzokora ibiteramo mbega wowe uribaza yuko vyoshika ugakoresha igiteramo kirihisha canke wo kwinjiza abantu kubona ikintu cyose kigira ikimazi mu bwami bw'Imana canke kikabura ikimazi bivanye n'ibintu nyamukuru bibiri, bivanye n'ikigusunikira gukora ico kintu, bivanye kandi n'intumbero. Igihe ikimpamagarira gukora igikorwa cyose ciza mu bwami ari ubucuti bufitaniye na Kristo, ico kintu cyo bifise akamaro mu bwami bw'Imana. Igihe intumbero ari kwagura ubwami bw'Imana canke ari gushimisha Kristo, igihe intumbero ari cubero c'Imana pana ici wanje jewe, ico kintu gifise ubwami giba gifise inyungu mu bwami bw'Imana. Kuco kurisha rero amahera vyovana mbega igitumye ndihisha ni giki ntumbere yiki mu ruko kurihisha. Jewe ni norihisha amahera muri uyu mwanya kandi sinorihisha amahera muri uyu mwanya. Aho norihisha amahera ni mu gihe nkeneye gukorera muri location nziza, nkeneye ivyuma vyiza, nkeneye podium nziza, nkeneye ko media zikorera kuri publicité ico gikorwa ngira nkore, hama bikaba bikuta budget indengeye. Ndashobora kuvuga nti reka ndihishe kugira ngo dushobore kuronka amahera yo gusubiriza
aho twakuye ivyo bintu byose ushobora gukora ivyo bintu byiza ego canke nkaba ndayafisa yo kubikora ivyo byose muga nkaba mvuga nti nubwo nkoze evenement hari ibindi bikogwa ntegekanya imbere kandi bisaba uburyo bwinshi kubw'ivyo rero reka abaje muri iyo concert barihe kugira ngo bumve ubutumwa bwiza baheza gigwa ariko kandi baronke n'ingene bazosubira guheza gigwa kugira ngo ayo mahera nzocenja kuyakoresha ikindi gikogwa cyo mu bwami bw'Imana. Hama rero sinshobora kurihisha muri ino kanayo mu gihe numva imengano bangomba gukamisha amahera mu bantu nkubamenye intumbero nyamukuru nuko boriha amahera jewe nibera umubosi a partir yi concert canke y'indirimbo nkumva menga intumbero no yihindura siyo guhesha Imana icubahiro siyo kwagura ubwami bw'Imana siyo kabizi abatarizera bizera siyo ko abavuye mu ivyizigiro babisubizwamwo ahubwo nuko no kwironkera amahera gusa Nibaza ko ata muntu agira ibintu vya gospel ashobora gukora ivyo bintu avyiyumvira gutyo mugabo barabigira nk'abaririmbyi nk'umuririmbyi ashobora kuba afise impano yahawe uririmbira Imana ufise impano abantu baragukunda Imana irashize impano muri wewe uramenyekanye urakunzwe kandi cyane ugaca usanga uri urarihisha abantu kugira ngo bashobore kuza kukuraba hari abadafise ubwo bushobozi mugabo bagukunda cyane none ngaho nta kantu umuntu yaba akwiye kubafyondera akagira mvuga nk'abateye imbere nk'abahora babigira none ko mwisengero ntihari amapodium ntihariyo nibaza yuko abantu baba bakunda abantu zenye bagukunda ntiboreka gutanga kurya umuntu avuga ati naje kuraba nashize akantu peut-être nabonye ko mwakoze ibintu byiza ifoko ukabisaba gusa bisanzwe peut-être bikagira uvyumvise akabikorerako oliyo yuko uja kurihisha ku buryo n'umuntu ashobora kuba gukunda akunda wewe indirimbo zawe kandi afashwa n'ubufasha bwawe mugabo ugasanga biramunaniye kubera uburyo kandi atari aririmba indirimbo z'Imana kandi Imana ariyo yaguhaye iyo mpano ugaca ushaka kwikamisha bon wamaze kusigurira ingene byumva mugabo yuko hari indi nzira isa niyo aho ushobora kubareka bose bakaza ku buntu hama ukavuga uti nari mfise ibikorwa ntegekanye inyuma y'ibi kandi bisaba uburyo nagomba ndabasabe yuko abazoza muri ico gikorane muzoze mubyiteguriye guterera ico gikorwa byoba byiza kuruta je nibaza ko ari ivyo nanje niko mpora ndavyiyumvira mugabo wundi wari wowe wese ngira ngo bafise ingene abigira mugabo nari ndabibajije wowe nk'umuntu abikoreramwe kugira ngo ushobore kunawe ikibi jewe nibaza yuko ni hirya gihe ushobora gusanga umuntu yarafise uburyo yari gushobora ivyo bikorwa kubikora Imana yaramuhezagije amahera ariko akumva menga nayanyarucara arayakeneye ntaza kumuraba atamuhaye cyangwa ugasanga habaye guciririkana nk'uko menga ni kidandazwa agira gurisha akamubaza bakamutumira nk'ahantu agaca kugira ati je mutampaye 100 millions je viens pas byo birashika ndavyibuka 2020 byarabaye ego okay tugushimire rero nibaza yuko abatagira urashobora kubaha message ya nyuma hanyuma mugabo jewe nanje ngenda babwiye mugende kuri Christian Nshuti murabe indirimbo yiwe mugende umuntu atari yabonesha kuri chaîne yiwe yaboneshe azarara mu indirimbo ziwe ni indirimbo zimeze neza no musini wenda namubwira ngo agire ngo akapera canke ngo agire sinzi ko nagize nabi canke neza nashatse ko abantu baza kuyiraba bakayumva canke ukabasigira ko akamorso niba ubishoboye nanje gasunika rugi muze kuraba murabe ako kantu gatukura mu cyongereza kanditse ko subscribe mu gifaransa ni s'abonner kuri televiziyo BI muciye mugaklikako sivyo hama mwibuke kandi no kuri ako kantu kaga flash kanditse ko share mu cyongereza canke partage mu gifaransa muce mugakorako musangize iki kiganiro abandi arahezagiwe cyane amen urakoze cyane Kristo kudusubira kandi ibikorwa vyiza mukame Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye